rero ingene babigenza twabivuze twabisubiyemwo nuko haba ingamba zifatiye kuguhagarikira ndagata. Iryo narica mu nzira zitatu. Inzira ya mbere nuko haba imiti n'abavuzi bakamenya iyo ngwara iyo ariyo, umuganga yibonye yaba mutoyi kw'ivuriro ritonyi yaba uwo ari we wese ku bitaro bayibonye bakayimenya, bakaca bimenya n'ingoga bagaca bayivura vyihuse. Ubwa kabiri bakaba abajejwe kugenzura abantu babanye n'uwo muntu aho yagendeye, bakamenya ingene bagenda barabapima, hakaba uja mu rw'igihugu amalaboratoire agenda agapima kugira ngo bayigenzure bayirondere iyo mu mizi iyo iherereye hose. Hanyuma abantu bose bakababwira ko bahuye n'uyo muntu, uwo muntu yanduye iyo ngwara, ko bategerezwa kwirinda n'amaburiburi iminsi 21. Hanyuma hakaba rero no gukinga no kuvuga bakahimiriza abanyagihugu bakabaha ibikoresho bikwiye, amasabuni, amazi twumva ko yakenye. Hariho amakarti ya Bujumbura haba huzuye abantu batagira amazi hirya no hino. Abantu rero bagagenda badakaravye, bakaza barakorana mu ntoki, bakaza barahana sangwe, bakaza baragenderana, bakaja kurya badakaravye. Ivyo byose nivyo bategerezwa kugenzura, hakaba isuku n'isukura mu bantu, mu bitaro, kwa muganga, mu banyagihugu, bakaronka amazi akwiye, bakabaha amasabuni. Hanyuma abantu ntibaze baragenderanira ngo baze baraja mu biteramo, mu biterane, harya baja baragundana mu modoka, mu masoko, mu masengero, mu bikorane vya politike. Bakamenya bati aha niho yangwara ituruka, niho yangwara yandukira iva. Banyo mu nyuma bakamenya yuko babonye uduhere ku mubiri, babonye bafise vya bimenyetso twavuga vyuko bagize ubushyuhe, bazanye ibihere ku mubiri, bagize amasumbi, babonye ku bitsina, mu myanya y'ibanga yabo hari uduhere twaje, bakamenya ko bihutira kwa muganga. Bakamenya yuko baja kwa muganga, ntibaje kwa rumenyi canke ngo baje mu mafarumasi kwigurira imiti. Ivyo ni ibintu vyihuta abantu baza kubwirwa aho bari hose.